Nyakwigendera Petero Nkurunziza yavutse igenekerezo rya 18 Kigarama umwaka w'1964 Ibuye muri komine Mwumba intara ya Ngozi. Se wiwe yitwa Eustache Ngabisha akaba yari umushinga amateka yatowe mu 1965 yicwa mu bwicanyi bwakorewe abahutu mu 1972. Nyina wiwe ni Domitire Minani. Umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yari yize amashure mato mato Ibuye imbere yo kubandanyiriza amashure ku ishure ryisumbuye rya Atene Gitega, aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rw'amashure yisumbuye. Inyuma yaho amashure yari yabandanije muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'inyigisho zijanye no kwinonora imitsi. Mu bijanye n'akazi yatanguye kwigisha ku ishure rya Lycée Muramvya, mu nyuma aja kwigisha muri kaminuza nk'umwigisha mwunganirizi kubera ubumenyi yari afise muri ico gisata yari yarize n'ubukerebutsi bwiwe. Mu 1994 niho yubakanye n'umutambukanyi wiwe Denise Bucumi, akaba yitavye Imana bafitaniye abana batanu. Urugendo rwa politike umuhisi Perezida Petero Nkurunziza yarutanguye mu 1995 igihe yasimba umutego w'akagwi kabitwaje ibigwanisho kagomba kumwica ari umwigisha mwunganirizi muri kaminuza y'u Burundi mu bihe bitari vyoroshe by'inyuma y'igandagurwa rya Perezida Melchior Ndadaye. Kuvaho yaciye afata akayira aja guhamvya abagenzi we gufata umuheto ku rugamba rwo guhabuza demokarasi mu muhari wa Gwana wa CNDD-FDD. Ashitseyo ntiyatevye kuronka amabanga yo kuja mu baserukira abandi gushika naho aronka amabanga yo kurongora uyo muhari CNDD-FDD kubera ubugabo, ubuhizi, ubutwari n'ubwizigirwa bamubonamwo. Akaba ari naho havuye izina ry'umuhuza ico gihe bari ku rugamba kubera yamashira imbere umwumvikano, ukuvugana no gutorera umuti bibazo mu bugwa neza. Umuhisi Petero Nkurunziza ku ruhande rw'umuhari CNDD-FDD niwe yararongoye umugwi warujejwe ibiganiro byahujwe muhari na leta y'ico gihe muri Tanzania no muri Afrika y'Epfo gushika habe gutera umukono ku masezerano yo guhagarika intambara ku wa 16 Munyonyo umwaka w'2003. Avuye ku rubuga rw'urugamba, Petero Nkurunziza ashigikiwe n'ibihumbi by'abasirikare biwe bafatanyije urugamba rwo kugarukana demokarasi, yaciye agenwa kuba umushikiranganje mu biro vy'umukuru w'igihugu ajeje intwari bereye. Abasirikare bahorana ku rugamba nabo benshi muri bo baca binjizwa mu ngabo za leta. Ni muri ivyo bihe nyene umuhari yararongoye CNDD-FDD wemererwa icese kuba umugambwe CNDD-FDD. Mu matora yabaye mu 2005 Nyakwigendera Petero Nkurunziza niwe umugambwe CNDD-FDD wizeye ngo azowuserukire guhiganira ikibanza c'umukuru w'igihugu. Umuhisi Petero Nkurunziza yatowe n'abashinga amateka baheruka gutogwa ngo abe umukuru w'igihugu c'u Burundi. Amaze kuja mu mabanga y'umukuru w'igihugu, Petero Nkurunziza yarafashe ingingo zitari nke za politike, ubutunzi n'imibano mu gihugu. Mu gihe umuhari FNL w'ico gihe wari ukigwana na leta mu duce tumwe tumwe tw'igihugu na cane cane mu ntara ya Bujumbura, umuhisi Perezida Nkurunziza yaritwararitse kugira ibiganiro n'abari barongoye uyo muhari gushikaho nawe nyene uhagarika intambara uca witaba amatora yabaye mu mwaka wa 2010 umaze kwemererwa nk'umugambwe wemewe n'amategeko. Muri ayo matora Nyakwigendera Petero Nkurunziza niwe yasubiye gutahukana intsinzi yitorewe n'abene gihugu ubwabo ku ncuro ya mbere. Mu 2015 bugingo hari hegereje amatora y'2015, umuhisi Petero Nkurunziza yarahuye n'ibibazo bivuye ku banyamahanga n'abarundi babaye ibikoresho by'abanyamahanga mu gushaka guha no gushikira ubutegetsi bidaciye mu ishaka ry'abene gihugu. Mu gihe abo babaye ibikoresho by'abanyamahanga baciye mu nzira nyinshi zishoboka mu gucanishamwo Petero Nkurunziza n'abari bamwegereye hamwe na bamwe mu bari kumwe mu mugambwe, Nyakwigendera Petero Nkurunziza yagumye ahagaze rugabo mu guhagararira ineza y'igihugu n'abene gihugu. N'imigumuko yatunganijwe Petero Nkurunziza aganywe n'umugambwe yakomokamwo ngo azowuserukire mu kwitoza ubugira kabiri yitorewe n'abene gihugu bwabo ntiyamuciye intege na gato. Muri ico gihe nyene c'imigumuko y'abavuga ko badakeneye ko asubira kwitoza bitwaza ibiringo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yari yamaze kwemera ko afise uburenganzira bwo kwitoza, bugingo Petero Nkurunziza yari mu gihugu ca Tanzania yitavye inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, akagwi kashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Nyakwigendera Petero Nkurunziza karabigerageje birabata kuwa amazi. Petero Nkurunziza ava mu gihugu ca Tanzania agaruka adatinya kubandanya amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu ibitari byakaboneke ku isi. Abashatse gutembagaza ubutegetsi bwiwe nabo bamwe barashirwa kw'intoke abandi barahunga. Inyuma yaho
amatora yarabaye nyakwigendera Petero Nkurunziza abarundi baca bamuhunda amajwi ku bwinshi atari bwaronke kuva abaye umukuru w'igihugu, ikimenyetso cyo kumushimira ku butwari n'ubuhizi bamubonyemwo mu kuba inseruka rukambye adatinya ibihuhusi byariko birasumirana, bimwe biva hanze y'igihugu ibindi hagati mu gihugu, mu gihe abansi b'igihugu babifashijwemwo n'ibihugu bimwe bimwe bigifise agatima ko kuza kwigarurira kano karere, na cyane cyane k'ibihugu bigize ibiyaga binini kugira ngo vyisahurire itunga kama riri muri ivyo bihugu no kugenza uko bishakiye beneho. Nyakwigendera Petero Nkurunziza ntigeze ajugumizwa n'amategeko y'irementanya n'agakandamizo k'abarota gucanishamwo no guha impigi akajagari n'intambara kugira ngo baronke aho bamenera. Abo nabo kuva mu mwaka wa 2015 babonye ko leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza byanse ko bayegura, baciye bafata inzira yo gufatira Burundi bihano mu bijanye n'ubutunzi, ariko Petero Nkurunziza ntivyamuciye intege, ahubwo byamuhaye inguvu zo guhimiriza leta yiwe n'abene gihugu arongoye kumenyera kwibako aho gutega amashi abayakubitako. N'intumbero yashitseko kuko ashengeye igihugu gikoresha ibice birenga 90% by'uburyo leta ikoresha ku mwaka. Ivyo rero ntivyabahimbaye na gato, ari naco gituma baciye bacwengetera mu mashirahamwe mpuzamakungu atandukanye n'ibisata vyayo basanzwe bikora ko ayo nayo aca atangura gusohora ivyegeranyo vy'agasakisaki kuri leta ya nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ariko rero nyakwigendera yarushirizaho kuremesha abarundi ko ivyo barementanya vyose bizoba impfa gusa. Kuri ayo marementanya nyene leta irongowe na nyakwigendera Petero Nkurunziza yakorewe, harafashwe ingingo yo kurungika inteko mvamakungu mu Burundi bise Maprobu, umugambi wari ufise intumbero iteye amakenga yari yinyegeje inyuma. Abatari bake bavuze ko basotera gusenyura leta ya Petero Nkurunziza. Yamara umuhisi Petero Nkurunziza ashigikiwe n'isinzi ry'abarundi yarase ko izo nteko zihonyoza ikirenge ku butaka bw'u Burundi, kandi byarashobotse kubera uguhagarara ugabo kwa nyakwigendera. Aha naho kwibagira ingene umuhisi Perezida Petero Nkurunziza na leta yiwe ashigikiwe n'abarundi yafashe ingingo yo gukura igihugu cy'u Burundi muri ya sentare mpuzamakungu y'irahe CPI mu pfunyapfunyo, kubera yabaye igikoresho cyabo ku mugabane w'uburengero les occidentaux mu rurimi rw'igifaransa, bagiriza uwo bashatse ivyaha mu kurementanya na cyane cyane indongozi zo mu bihugu vya Afrika. Uburundi bubaye kimwe mu bihugu vya mbere bisokoye muri yo sentare, n'ibindi bica bibufatira ko akarorero mu nyuma kubera ukubona kure kwa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Umwaka wa 2018 wabaye umwaka udasanzwe kuko abarundi bahejeje gutora ku bwinshi ibwirizwa shingiro rihinyanyuye. Petero Nkurunziza ahejeje kuritera ku mukono, yaciye atangaza icese ko atazosubira kwitoza, ibyatangaje benshi haba mu Burundi canke mu makungu, kubera iryo bwirizwa shingiro rihinyanyuye yarahejeje gutera ku mukono ryamuha uburenganzira bwo kuzosubira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Petero Nkurunziza rero ntiyayaze amasigara cicaro kuko yitavye Imana ahejeje kugirisha amatora y'2020 y'umukuru w'igihugu mushasha amukorera mu ngata ay'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine. Kubijanye n'urugendo rwiwe rwa politike mu mugambo yakomokamwo CNDD-FDD, nyakwigendera Petero Nkurunziza uretse ko yarongoye CNDD-FDD ukiri umuhari ushika urugamba rurangire ukaba umugambwe awurongoye, amaze kuba umukandida w'uwo mugambwe mu nyuma agatogwa ngo abe umukuru w'igihugu, ntiyabandanije kurongora. Mu mwaka wa 2007 amaze hafi imyaka 2 ari umukuru w'igihugu, mu gihe inzego z'uwo mugambwe zari zihindutse, Petero Nkurunziza yaciye agenwa kuba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'uwo mugambwe, urwego rudasanzwe muri uwo mugambwe CNDD-FDD. Ni urwego yararongoye gushika ashengere. Mu 2018 naho nyakwigendera Nkurunziza muri uwo mugambwe baramugenye kuba imboneza yamaho. Muri Nzero umwaka wa 2020 ikoraniro kaminuza y'uwo mugambwe ryatoye General Major Evariste Ndayishimiye ngo abe ari we azokorera mu ngata Petero Nkurunziza. Kuva aho baca bamwita Samuragwa wa Petero Nkurunziza. Mu miyamamazo y'amatora y'2020 yabaye nayo, Petero Nkurunziza yarashigikiye bimwe biboneka General Major Evariste Ndayishimiye bise Samuragwa umusubirizi mwiza wiwe, aho umuhisi Petero Nkurunziza yagenda asaba abagumya banga kuzomuhunda amajwi kujya nawe bahora bamutora, yongera bamenyesha ko batoye Evariste Ndayishimiye bazoba batoye Petero Nkurunziza, kandi ko umukandida yabazaniye bari umwe amuzi bikwiye kuko bari kumwe ku rugamba, batigeze amuhemukira na rimwe. Samuragwa Evariste Ndayishimiye nawe muri iyo miyamamazo yabwira abagumya banga ko ahiriwe ataje kumena umushike kuko Petero Nkurunziza yise sogokuru yamuciriye inzira. Buke kabiri
amatora abaye abagumyabanga n'abarundi muri rusangi ivyo Petero Nkurunziza yababwiye rimwe bavyumvise gatanu kuko baciye batora samuragwa wa Petero Nkurunziza ku rugero rushimishije rw'ibice birenga 68 kwijana. Nyakwigendera umuhisi Nkurunziza rero ntazibagirwa mu mitwe y'abarundi bo muri kino gihe n'abazovuka hanyuma kubera yashenge yakoreye Burundi n'abarundi ibintu vyinshi kandi vyiza. Ivyo navyo bigiye kwandikwa mu bitabo, abatabibonye baze bavyisomere abandi babihanahane, gutyo abarundi n'abisi yose bazokwame babwira inkuru nziza abana babo bati harabaye umugabo w'abagabo mu gihugu cy'u Burundi, yari intwari mu ntwari, umuhizi mu bahizi w'intori datinya urukamvye kandi atavugira umuvumbi kumuvumba, se barundi akaba yari na se vyiza, imboneza y'imfura mu gukunda no gukundisha abandi igihugu Petero Nkurunziza. Bimwe rero mu vyo yasize akoze abarundi batazokwibagira n'ibwirizwa shingiro riha ubwigenge bukwiye abarundi kuko ritavuye mu vyumviro abanyamahanga batamitse abarundi, rikaba kandi ryatowe ku buryo bwavuye mu maboko y'abarundi babutanze ku gushaka kwabo mu kwitaba kamo bari batewe na nyakwigendera Petero Nkurunziza. Ikindi batazomwibagira ko n'amahoro yarangwa mu gihugu kuva agiye ku butegetsi, aho n'imigwi yitwaje ibigwanisho yavuka kugira ngo ihungabanye umutekano yabe yava hanze y'igihugu, cyane cyane mu gihugu cy'u Rwanda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa imigwi yavukira mu gihugu itigeze itera intambwe na gato ku ntwaro ya Petero Nkurunziza kuko yamara umwanya urume rumara. Mu kugaragaza ko igihugu cy'u Burundi abarundi bifuka bakongera bakisasira amahoro, Petero Nkurunziza yaratanguje urumuri rw'amahoro rwama rutembera mu gihugu cyose kumurikira ibikorwa vy'iterambere rusangi bikorwa mu ntumbero yo kubikamisha amahoro Uburundi bufise. Petero Nkurunziza yaraharaniye amahoro mu gihugu ciwe cy'u Burundi gushika naho yiyumvira n'ibindi bihugu, ni mu gihe ingabo ziwe yazirungitse mu bihugu bitari bike kugarukana amahoro n'umutekano. Ibyo sagaseseshwa rumuri ababizi nabo mu bihugu vya Somalia, Republique Centrafrique, Cote d'Ivoire, Mali, Haiti, Sudani n'ahandi. Abarundi kandi bazoguma bibuka nyakwigendera Petero Nkurunziza kwiterambere ryiyongereye mu gihugu kuva mu 2005 ashikiriye ubutegetsi. Ivyo bikabonekera ku nyubakwa zitandukanye zubatswe mu gihugu, amashure kuva ku y'intango gushika ku y'amakaminuza, amavuriro n'ibitaro, amabarabara y'ikaburimbo, amasoko, ikirimba c'umukuru w'igihugu, ibiro vy'abajeje intwaro mu bushikiranganje, mu ntara no mu makomine, ibibuga vy'inkino n'ibindi vyinshi vyubatswe kubera imigambi myiza ya nyakwigendera. Aha ntaho kwibagira ibikorwa rusangi byatangujwe na Petero Nkurunziza bikorwa buri munsi wa gatandatu, ibikorwa byafashije abarundi kwiyubakira inyubakwa rusangi batarinze kuzerinze kuri leta canke ku mfashanyo ivuye hanze. Muri ivyo bikorwa vy'iterambere rusangi, nyakwigendera Petero Nkurunziza ni ubwiwe yahakarorero izindi ndongozi n'abene gihugu. Mu gisata c'inyigisho, abarundi bazokwama bibuka ko Petero Nkurunziza arahiye mu mabanga y'umukuru w'igihugu yatangaje ko abanyeshure bo mu mashure mato mato biga ku buntu. Acengeye mu gihe gushika ubu mu mwaka w'icenda w'amashure shingiro abanyeshure biga ku buntu. Mu gisata c'amagara y'abantu, abarundi bazokwama bibuka uyo muvyeyi Petero Nkurunziza Imana yari yabahaye, binovora n'ingingo ziwe zitari bwakaboneke mu gihugu cy'u Burundi kuko amaze kuja mu mabanga y'umukuru w'igihugu yaciye atangaza ko abavyeyi bibungenze bavugwa kandi bakibaruka ku buntu, n'abana batarenze imyaka 5 bavugwe ku buntu. Mu gisata c'imibano, Petero Nkurunziza iruhande yo guha agaciro ingo n'imiryango, abarundi bazomwibukira kuba yarahimirije imvukira gukunda iwabo mu gushiraho umunsi mukuru w'amakomine no guhimiriza abarundi gukunda no kuza baragarukira kubahura n'ivyago mu gushiraho umunsi wahariwe gufatana mu nda. Petero Nkurunziza asigiye kandi ragi abarundi yo gushira imbere umuco n'umugenzo wa kera wo kugabiranirana, kugemuriranyira no gushimira mu gutanga udushimwe abigenje neza mu kazi n'ababaye akarero keza ku bandi. Petero Nkurunziza abamenyesha makuru n'abene gihugu muri rusangi bazomwibukira ko yatanguje ikiganiro kiba ikibiriraho ku bimenyesha makuru vyo mu Burundi, aho umukuru w'igihugu yishura ku bibazo by'abamenyesha makuru n'abene gihugu bahamagara ku telefone. Yaraganira kandi akatari gake n'ugwaruka mu ntumbero yo kubatekerera impanuro z'ingene bo kwigenza. Abarundi rero bakunda cyane nyakwigendera Petero Nkurunziza nawe akabakunda. Ivyo bibonekera ku isinzi ry'abantu basidukana niyo nka baje kumusanganira no kumutega yompi, bumvise ko ahava yishikira mu karere kabo
bakahava ari uko agiye naho haba ari kuzuba ryinshi canke imvura nyinshi. Bibonekera kandi ku bitungwa bamugabiye n'ivyavuye mu mwimbo wabo. Mu ntumbero yo kumwereka ko bakenguruka kandi yabaye kirumara, mu nama nshingamateka na nkenguzamateka abaserukira bene gihugu batowe bari baherutse kwemeza itegeko rimugira imboneza nkuru mu bijanye no gukundisha igihugu. Na Rejya yari yatanguje umugambi w'inyigisho zo kuzirikana igihugu, abarundi bamenye iyo bavuye, iyo bageze niyo bariko baraja, kubera ibikorwa n'ingendo vyiza cane vyamuranga mu guca amakanda y'incungu z'Uburundi rwa Gasore na Ndadaye, na bamwe mu babaye intwari muri Afrika mu guharanira iteka ry'ibihugu vyabo na Afrika nka Patrice Lumumba, Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Muammar Gaddafi, Thomas Sankara n'abandi. Naho higimanga kuvuga ko nyakwigendera Petero Nkurunziza yari inyenyeri ya Afrika koko. Umuhisi Petero Nkurunziza iruhande y'ubushimwe bwinshi yahawe n'abarundi mu Burundi no makungu yararonse ubushimwe butari buke mu bihugu bitandukanye, bamushimira ku butwari bwiwe n'urukundo vyamuranga. Aho twovuga nk'agashimwe yaronkeye i New Delhi mu Buhindi, agashimwe kerekana ko Petero Nkurunziza yari inyenyeri ya Afrika, agashimwe yaronkeye i Paris ku cicaro ca UNESCO kagiranya kwigendera umukomanda w'amahoro, agashimwe yaronkeye muri Maroc kubera yitanga mu guharanira ukwidegemvya ubuntu n'intwaro rusangi, hamwe rero n'agashimwe yaronkeye i Roma kwa Papa agahawe n'ishirahamwe San Egidio. Ku bijanye n'ivyo nyakwigendera yakunda n'ivyamuranga muri kamere yiwe, Petero Nkurunziza yiyegereza abantu bose, yaba abantu bato bato, ababayabaye canke abafise amabanga akomeye. Yarangwa n'umutima wo gufasha abandi no gutanga cane cane ku bafise amikoro make. Ntiyibagira uwamukoreye iciza, mbere akama abimushimira. Umutima w'urukundo n'ubuntu yarafise watumye we n'umufasha wiwe barera imfuvyi zitari nke ku kirimba iwe n'abana bahebwe. Ntiyavangura abantu afatiye ku bwoko, idini n'intara, mbere bikaba biri mu vyatumye ukwinubana n'indyane zifatiye ku moko mu Burundi vyariko biraranduranwa n'imizi. Nyakwigendera Petero Nkurunziza yashashwanukira bose, akaryosha n'ikiyago kuko aho yabari atamwanya wahera adatwengeje abantu. Petero Nkurunziza yakunda kurima no korora, akamatanga akarorero ku bandi ko kwijukira ico gisata, ku buryo mu bice bitandukanye vy'igihugu yarafise imirima n'impongore vyiwe. Petero Nkurunziza yakunda kwinonora imitsi n'inkino, cyane cyane urukino rw'umupira w'amaguru, aho mbere yarafise imigwi y'abakinyi biwe yise Messager FC bigishijwe bakiri bato ibijanye n'urwo rukino. Nyakwigendera Petero Nkurunziza yakunda Imana kandi akayigamburukira, akayisenga, yongera asengera igihugu n'abene gihugu aciye bugufi imbere y'Imana. Kuva agiye ku butegetsi, umuryango wiwe wamutunganya amasengesho ku rwego rw'igihugu yo gushimira Imana kabiri mu mwaka, nukuvuga mu magenekerezo y'igihe yaje mu mabanga yo kurongora Uburundi, hamwe no mu mpera za Kigarama agasozera umwaka ashimira Imana yazigamye Uburundi n'abarundi arongoye, yongera hiragiza Imana mu wundi mwaka utangura. Petero Nkurunziza mu majambo yashikiriza yerekana ko yemera kandi yizeye Imana koko, kubera igihe cyose avuze ikintu c'inkora mutima yayigira icabona, avuga ati Imana yo mwijuru niyo cabona. Nibwirizwa shingiro rigenga abarundi ryahinyanyuwe ku ntwaro ya Petero Nkurunziza mu 2018 riha Imana ikibanza ca mbere. No mugambwe yakomokamo CNDD-FDD kuva ukiri umuhari, Petero Nkurunziza nabo bari kumwe ku rugamba basezeraniye Imana ko bazokwama bayikibanza ca mbere muri vyose. Ari no muri iyo ntumbero nyene bagiwe imbere na Petero Nkurunziza bashizeho igisabisho mpuzamadini cyo gushimira Imana buri munsi wa kane wa nyuma w'ukwezi, hamwe n'igisabisho mpuzamadini uwo mugambo utunganya mu ntango z'umwaka. Petero Nkurunziza asigaye abarundi iragi n'ivyiza vyinshi bazoguma bamwibukira ko Imana imwakire mu bwami bwayo.